Imana iguhezagire we ufashe kano kanya kugira ngo ukurikirane kino cigwa. Ndiasher niyo nizigiye ndanezerewe no kubana nawe, kandi ndasaba Imana ngo ikuvugishe, Imana ikuganirize, ikwigishe. Muri rwa rukurikirane rw'inyigisho zivuga ku mategeko 10 Imana yahaye Abisirayeli, ariko tukayaraba nk'umushinge abantu bashobora kubakira ko ihanga rimeze neza, igihugu gitunganije neza. Naravuze ko turavye mu murongo wa mbere bigaragara neza yuko Imana ariyo yatanze amategeko, ari naco gituma dukwiye kuyitondera, ntituyafate nk'ibintu bito, nk'ibintu bisanzwe, kuko Imana nta bintu vyo kuyayata ikora. irinze ivuga ikintu kiba gikenewe, kandi ubucirengagije biramukorako. Mu murongo wa kabiri twarafasha agace ka mbere turavuga kuko Imana yidondoye, ndi Imana, ndi Uhoraho Imana yawe. Twarabonye ko ngaho Imana yari kwirabagabisha, ntimwibaze ngo n'amajambo atanzwe n'umuntu wari we wese. Aya n'amajambo avuye ku Mana. Iyi Mana nayo itanze amategeko uyu munsi, ariko ejo nizoca urubanza iravye ko mwayubahirije canke mutayubahirije. Kandi nkuko tuzi muri kahise k'Abisirayeli, igihe bubahirije aya mategeko igihugu cyabo cagize umugisha. Hageze igihe ku ntwaro ya Salomo igihugu kiramenyekana mw'isi yose, kugeza naho umwami kazi araho w'Isheba yaje muri voyage diplomatique, aje kuraba ivyo yumva, aravuga ati ndatangaye, sinari bwamenye ko bishoboka ko igihugu kimererwa neza gutyo. Yavuze amajambo meza ashima ingene igihugu ca Israeli cari gitunganijwe. Ariko mu nyuma baravuye mu vyagezwe, baja mu vyaha, baja mu bigirwamana, barahinduka, barirengagiza ivy'Imana yabategetse, bararenganya abakene, barakora amabwa menshi cyane. Imana yarabahanye atakigongwe, yarabashwiragiza, bamara imyaka 70 barataye igihugu cabo. Nashaka tubandanye rero ka gace ka kabiri k'umurongo wa kabiri, havuga ngo yagukuye, no kuvuga Imana yawe yagukuye mu gihugu ca Egiputa mu nzu y'ubuja. Naravuze ko iri jambo ryerekana ko Imana ishaka ko amahanga abaho yidegemvye. Ibi bintu vya colonisation biranyuranye n'ico Imana ishakira amahanga. Ndashaka rero kubandanya mvuga kuri rya jambo rivuga ko Imana ishaka ko amahanga abaho mu mwidegemvyo. Hari ikibazo ntabajije ntakoze ko mu cigwa giheruka nashaka gukora ko gatoya muri kino. Mbega burya umwidegemvyo wamara imyiza igihe cyose? Mwese murazi ko umwidegemvyo utamara imyiza. Hariho abantu b'ingeso mbi baronse umwidegemvyo bokonona ibintu vyinshi cyane, ariko iyo bagiye bakugaranirwa mu gasho abantu bararonka agahengwe. Hariho abana ubahaye umwidegemvyo ku bintu vyose boca bavyonona. Namwe murabiza abana ingene mubarera, murababuza, muragabanya umwidegemvyo wabo, kuko aho bageza mu gutandukanya iciza n'ikibi bituma vyoroha cyane ko bakora ibintu bitari ivyo iyo bahaye umwidegemvyo wose. Mu yandi majambo, umwidegemvyo ntiwamara imwiza. Umuntu arashobora guhabwa umwidegemvyo akawukoresha nabi, bikamugira ko ingaruka we ku gatwe kiwe, canke naho bikagira ingaruka ku bandi. Abantu mugendesha imodoka mu mabarabara, muramaze kubona ko amabarabara menshi muri kino gihugu cacu atagiramwo bijya vyapa vyerekana umuvuduko wemewe, aha umuvuduko umuntu atemeye kurenza. Ivyo bituma abantu bidegemvya cane mu kuntu bagenda mwibarabara. Hariho abantu kubera uwo mwidegemvyo bama batera amasanganya, ugasanga ageze mu makorosi, agenda aradubura izindi modoka, n'umuntu agenda ari kumenga yasaze, umenga ni shetani ariko aramuhiga. Ukabona ko adafise indero yo kwiganza la discipline kugira ngo ntashire ubuzima bw'abantu mu ngorane. Ukabona ko ari abantu bashobora no gutuma abantu bapfa. Ivyo biterwa niki? N'umwidegemvyo bafise wo kugendesha imodoka. Umunsi bo utakaza hari agahengwe ko boneka mwibarabara. Ico gituma n'igihugu gishiraho amategeko kugira ngo kigabanye umwidegemvyo w'abantu, kuko rero abantu batazi gutunganya umwidegemvyo neza. Ariko none nimba umwidegemvyo ushobora kuba mubi ku muntu, bisigura yuko abantu bakwiye kwakwa umwidegemvyo. Mbega iciza nuko leta itwegeranya ikadutekera hamwe dufatira ingingo zose. Nta mwidegemvyo wo kuvyara mufise nije nzoshinga ingingo zingene muvyara, nta mwidegemvyo wo gufungura mufise nije nzobabwira ivyo mufungura. Mwumva ubwo aribwo buzima Imana ishakira abantu bayo? Oya.
nkuko nabivuze mu cigwa giheruka no muri kino namaze kubivuga ko Imana irashaka ko amahanga abaho mu mwidegemvyo, ariko ntishaka ko uwo mwidegemvyo uvamwo akajagari canke abantu bakawukoresha nk'uburenganzira bwo gukora ubube gito. Nico gituma yaciye itanga amategeko. Umwidegemvyo Imana idushakira si umwidegemvyo wo gukora ibintu vy'ububwa, ibintu vy'ubuhimbiri, ibintu vy'ubube gito. Ni umwidegemvyo ufise akarimbi gaturuka muri ubu bubasha bwo guhitamwo iciza no kureka ikibi. Ni umwidegemvyo wo kwitunganiriza ubuzima bwacu nk'abantu, nk'imiryango, nk'ikibano, ariko kandi nk'igihugu mu buryo butuma ukuroranirwa kwa benshi bushoboka. Ubu mwidegemvyo murumva ko ufise akarimbi. Iyo tuvuze umwidegemvyo ntibisigura ko twemerewe gukora ivyo ari vyo vyose. Iyo tugiye mu vyo gukora ivyo ari vyo vyose tuba twinjijemo iyindi ngorane yitwa irresponsabilité. Kuba abantu babona inyungu zabo gusa batiyumvira uwundi. Muri ico gihe duca twubaka igihugu c'akarenganyo n'akajagari. Kugira ngo umwidegemvyo ube mwiza ku gihugu bisaba yuko abagize ico gihugu baba bashoboye kubukoresha neza, ku neza yabo ku gatwe kabo no ku neza y'abandi, uhereye hajya mu rugo ukaja mu kibano ukaja no ku gihugu. Izi ngero zitatu nzokwama ndazigaruka ko cane, washaka ni zine. Umuntu ku gatwe kiwe, mu rugo, mu muryango, mu kibano no ku gihugu. Kuko iyo umwidegemvyo ukoreshejwe nabi ku rugezo rw'umuntu canke ku rugezo rw'umuryango canke ku rugezo rw'ikibano, bica bihamagara uburongozi bw'igihugu kugira ngo butabare. Buriya intwaro ziza zikandamiza abantu kenshi zivyuka kubera abantu vyabananiye gukoresha umwidegemvyo wabo neza. Nivyo bituma uburongozi bw'igihugu buca bukoresha iterabwoba n'igikenye kugira ngo busubize hasi ubube gito waba uriko butegwa n'abariko bakoresha umwidegemvyo wabo nabi. Ndizera yuko ivyo ndiko ndavuga muriko muravyumva. Nico gituma umwidegemvyo kugira ngo ubu w'ikimazi utegerezwa gukoreshwa neza ku rugezo rw'umuntu, ku rugezo rw'umuryango, ku rugezo rw'ikibano no ku rugezo rw'igihugu. Mvuze ku rugezo rw'ikibano ni communauté, bajya abantu babanye muri ako karere. Iyo abagabo bama baduka abagore babakubita imisi yose, hazogera igihe leta itegerezwa gushiraho amategeko agumye akingira abo bagore. Canke nimba ari abagore babikoze bakama bariko baracubita abagabo babo babica, hazogera igihe leta yinjira mu vy'imiryango ishiramwe amategeko agumye. Umwidegemvyo ntibisigura uburenganzira bwo gukora ivyo ari vyo vyose. Umwidegemvyo uba mwiza iyo ujanye na responsabilité. No kuvuga umuntu ahitamwo ivyiza kuri we no ku bandi. Nico gituma Imana ikibakuye muri Egiputa itaciye ibagurura ngo ibashikane ikanani buno nyene. Yabanje kubacisha muri ubu buzima bwo mu bugaragwa kugira ngo ibanze ibigishe ingene bakwiye kwifata muri uwo mwidegemvyo. Bakiri muri Egiputa barabaja, bari bafise mentalite y'ubuja. Mentalite y'ubuja ntiyubaka igihugu. Nico kimwe na mentalite yo gusega nkuko nabivuze mu cigwa giheruka. Abantu bashoboye kubaka igihugu gihwanye nuko Imana igishaka n'abantu bafise ubwenge bwidegemvya, bumva ko ibizoba bizobavako, batavuga ngo abashefu bazobikora. Na vya bindi vy'ukubaho twiteza abagira neza burya harimwo ubumuga mu bwenge. Ni vyiza yuko ibitwerekeye tubifata mu minwe, uzokenera abagira neza aba ari umuntu yashikiwe n'ivyago bimwe bigaragara. Nimba umuntu yubatse urugo akibaruka abana, akwiye gufata ubuzima bw'abo bana mu minwe yiwe, ntiyumve ko ejo nihavuka amahasa hatabonetse abagira neza ibara rizoba riguye. Mu bisanzwe abagira neza baza gufasha habaye ivyago. Kuvyara amahasa si icago. Nico gituma ubu bushobozi bwo kuvyara dukwiye kubujanisha na responsabilité. No kuvuga tukumva ko inkurikizi zabwo ingene tubukoresha dukwiye kwitegurira guhangana n'inkurikizi z'ingene twakoresheje ubu bushobozi bwo kuvyara. Iyo tubaye abama bariko barahamagara bagira neza ibihe vyose, tuba tugira dutangure gutakaza umwidegemvyo. Kuko nkuko abarundi ba kera babivuga, amaboko atanga
yamari hejuru y'amaboko yakira. Uyu munsi ivya colonisation ivy'intwaro za gikoloni bisa nuko vyaraheze, ibihugu vyari muri izo ntwaro vyarikukiye, ariko biciye muri uwo muco w'imfashanyo rimwe na rimwe zidakenewe canke ziba zikenewe mugabo ziza zikomeza umuco w'ubukunzi bw'inda n'amanyanga. Hari ukuntu ibihugu vyacu biguma bitagira umwidegemvyo, ugasanga no mu bintu bito bito twari dushoboye tuguma duteza amaboko. Abantu bameze uko, subire ndabivuge, ntibashobora kubaka igihugu kiroraniwe. Igihugu kiroraniwe cubakwa n'abantu bari responsable, n'abantu bemera bakarya ibihwanye n'ivyo bakwiriye kurya. Iyo tugomvye kubaho ubuzima burengeye ubuzima dushoboye, duca twigira abaja b'abandi bantu, tuba twijanye mu buzima bwa esclavage twebwe nyene. Nico gituma Imana yavuze ngo ni jewe nabakuye muri esclavage, mugabo ndabashikanye hano sinshobora kubashikana mu gihugu mukimeze gutyo mu bwenge bwanyu. Ndashaka mbanze ndabakuremwo uyu muco, iyi ngeso y'ubuja, iyi mentalite y'umesclave ibanze ivemwo, mwumve ko ukumererwa neza kw'ikibano canyu guhagaze kuri mwebwe, ntiguhagaze kuri Farao, ntiguhagaze kuri Buramatari. Nico gituma yavuze ngo ntukipfuze inzu y'umubanyi wawe. Iyo abantu babayeho batubahiriza ivy'abandi, babonye umuntu yarayaguze akamodoka bakarara bararondera uburozi bwo kumwica, ugasanga mu kibano ubugize ngo araduga n'intambara no gukorora basubiza hasi. Abantu bameze uko ntibashobora kubaka igihugu gihwanye n'uko Imana igishaka. Imana ishaka ko tubanza tukubaka muri twebwe culture de la responsabilité, umuco canke ingeso zituma dukora igikwiriye tukirinda ikitwononera. Imana irashaka yuko tubaho mu mwidegemvyo, ariko uwo mwidegemvyo wacu tukawukoresha neza. Kugira ngo tuwukoreshe neza bisaba ko tuba dutahura neza ibintu bidufasha nk'abantu, nk'imiryango, nk'ikibano, nk'igihugu, n'ibintu bitwononera. Ico ni cambere, nico gituma aya mategeko akenewe, adufasha kumenya ngo iki ni kibi, iki ni ciza. Ica kabiri, Imana ishaka ko iruhande y'ukumenya ivyiza n'ibibi tuba abantu biyemeza kwirinda ikibi no gukora iciza. Aha niho hari ingorane ikomeye ku bantu nka twebwe twakiriye agakiza dufise iyindi mico twakuriyemwo. Ngira ndabaha akarorero gatoya, sinoja muri birebire kuko aya mategeko tuzoyazako mwidonido. Hariho ku murongo wa 13 itegeko rivuga ngo ntukice. Iri tegeko ntirisiguye cyane, nzobigarukako mugabo tubivuge mwidonido, ariko rivuga ngo ntugasesa amaraso y'umuntu azira ubusa. Iri tegeko ntiririko riravuga abantu bariko baragwana mu ntambara, burya si ubwicanyi. Ubwicanyi buriko buravugwa hano nuko ukuntu umuntu ashobora kuzira ubusa akicwa. Iri tegeko ntiririko riravuga abantu bicwa kubera baciriwe urubanza rwo gupfa. Ariko ugarutse muri kahise k'igihugu cacu, hamye hari ukwemera ko hariho abantu amaraso yabo ashobora guseswa kandi atacaha bakoze. Mu nkundire ndabisubiza inyuma, ndabijane ku gihe c'intwaro ya Cambi. Abazi kahise murabizi yuko umwami kugira ngo ashobore kuva ku ngoma umuhungu we bamusubirire watowe, bavuga ko umwami bamuha ubuki. Yari inzoga y'ubuki bashizemo uburozi, bashizemo isumu, umwami agaheza agapfa. Ijambo ry'Imana riratubuza kwica umuntu atacaha yakoze. Mu vy'ukuri iyo pratique, uwo mugenzo wo kwica umwami kugira ngo asubirirwe n'umuhungu, mwumva uwo mwami yaba yakoze ikosa ryitwa ngo iki? Ni kubera ko umwami batamwemerera ngo abeho aronka umwanya wo kurera uwo muhungu wiwe, ashobore kumubona ariko aratwara igihugu, akora amakosa, aronka umwanya wo kumukosora, amubera umukoci. Okay, ku munsi wo gushikana umwami ku ngoma, kumwimika, hariho ibindi vyakogwa, hariho imigirwa yakogwa, hariho ibivugwa yuko hariho umwana w'umuyabaga bashira ahantu akaryama hasi, inka zikamucako agapfa. Ayo n'amaraso y'umwana asesetse atasentare yigeze umucira urubanza rwo gupfa. Reka dufata abo bantu babiri, igihe cyose ubwami buhindutse bikaca bigenda gutyo. Haraho nibaza ko n'ivyadushikiye mu nyuma
y'ukwikukira aho twagiye turabona ubwicanyi bwaba butumbereye umuntu umwe ariko butewe n'imvo za politique, assassinat politique guhera mu 1961 kuduga, birafise ukuntu ari inkurikizi z'uyu muco mubi wari waramenyerewe. Ndiko ndawita mubi nisunze ijambo ry'Imana. Abanditsi bakahise baragerageje kubisigura mu buryo menga buratahuritse, mugabo nsoma ijambo ry'Imana, bantu b'Imana, ibi bintu sivyo. Abo bantu igihe cyose bishwe twararenze kuri iri tegeko, kumbure ntitwari tubizi. Mugabo murabona ko no mu nyuma kwizera Kristo kumaze gushika mu Burundi byaratugoye kwigobotora kuri iyi ngeso mbi. Byarajagiye n'ahantu abantu bicwa mu kivunga ugahiga aba bantu baziziki. Icyo nshaka kuvuga niki, Imana ivuze ngo ndashaka ko mwidegemvye ntibigarukira, irongera ko ngo ndashaka ko umwidegemvyo wanyu mu bubamwo mwisunga ivyo nahishuye. Ibi bintu tutavyisunze ntidushobora kubaka igihugu kiroraniwe, ntibikunda. Mwese murabizi mu masentare ingene hari igihe haba amanyanga, abantu bakadodoberezwa bakagirizwa ibintu batigeze bakora, umuntu agapfungwa imyaka n'imyaka kubera hariho umuntu atamukunda canke bafise ikintu kana kagomba kumutwara canke ikintu bapfuye mugabo kidahwanye nico gihano kingana gutyo. Bibiliya iti ntukagirize ibinyoma umubanyi wawe. Muriko murabona ingene kutaba abantu bahitamo gukora igikwiriye bihindukira bikabuza igihugu amahoro. Murazi umwana yakuze azi ko se apfunzwe azira ubusa, umunsi yakuze akagira ububasha bwo kuganza, mwibaza ubwo bubasha azobukoresha gute? Murazi ko ivyo kwihorahorana ari aho bihera. Kwihorahorana navyo bibuza abantu amahoro, mbere hari n'igihe n'amakudeta akogwa kugira ngo umuntu yihora uwundi, ugasanga igihugu cose kirahungabanye kubera umuntu umwe ariko arihora uwundi. Nico gituma abantu b'Imana mu kurangiza nashaka ndangize mvuga ngo Imana irashaka ko twidegemvya kandi yaraduhaye umwidegemvyo. Intwaro za gikoroni zaragiye, ariko hariho inyifato, hariho mentalite zituma n'ubundi tuguma twigira abaja, tuguma twigira abantu batidegemvya. Imana irashaka yuko duhinduka mu bwenge bwacu maze dutunganye igihugu neza. Bimwe mu biduhindura biri muri aya mategeko. Nzoca ntangura rero kuyavuga ko mwidonido mpereye kujya mbere mu cigwa gikurikira. Imana ibahezagire, mwakoze kubana nanje, mumererwe neza kandi mubandanye musangira n'abandi zino nyigisho nimba zabafashije.